turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data. Shobozwa vyose numpa inkomezi. Gerageza twiyumvire uburyo butandukanye umuntu ashobora kwaplika muri uyu murongo wa shobozwa vyose numpa inkomezi. Iyumvire umunyeshuri afise ikibazo ku munsi w'ejo, hanyuma yasomye yagerageje kwiyumvira ku byo bamwigishije, hanyuma ariko arasengera ico kibazo agaca yumva uyu murongo uje mu mutwe bati shobozwa vyose numpa inkomezi. Yumvire mu atlete w'umurundi ariko arirukanga mahiganwa mpuzamakungu, ariko arahiganwa n'abandi benshi nabo nyene bafise ubuhinga, akavuga ati ni jewe nzoba uwa mbere kuko shobozwa vyose numpa inkomezi. Ni bugiye kimwe nkiri mashure yisumbuye narakiniye umugwi w'ishure mu rukino rwa basket, hanyuma nari nkijijwe narasenga, hanyuma turiko turitegurira urukino ndasenga nti icompa cyukuru bwiza bw'Imana mukagaragara kuri kiya kibuga, mugaragara ko ari uko mugwi wacu mu gwindimwo nk'umwana w'Imana vy'ukuri unesha. Hanyuma uyu murongo nawo nyene narashobora kubishimira avuga nti shobozwa vyose numpa inkomezi. Umuhinga Dr. David Platt ariko atanga rero kingene uyu murongo wa Filipi cakana ku 13 dushobora gukoreshwa nabi, yagerageje gukoresha akarero gasa nubwo niyo experience yanje nkiri muri secondaire. Yavuze ati yumvira imigwi ibiri yose ya football, bose bafise match, hanyuma yose akaba arimo abantu bakijijwe, hanyuma uri umugwi hariya hirya akavuga ati shobozwa vyose numpa inkomezi, iyi match turaza kuyinesha. Hanyuma undi mu Kristo ari mu yundi mugwi hariya nakavuga ati shobozwa vyose numpa inkomezi, urukino turaza kurutsinda. Tunane mwumva Imana iza kwishura gute ayo masengesho kandi nayo basezerano bose bahagaze ko ari mu Filipi 4:13. Ati tout simplement nimvira ko umuntu abayahushije le contexte y'umurongo wa Filipi 4:13. None mu vyukuri giye Paulo yandika ati shobozwa vyose numpa inkomezi. Ikirere le contexte, ikibuga le contexte ariko yandikiramwo cari icayi kazi. Sinibaza yuko umuntu aronsa akazi gashasha imbere yiwe hari ubuzima bushasha professionnel atari bwamenyere, yinjiye muri transition shasha y'ubuzima, hari vyinshi cyane atazi muri ako kazi gashasha yaronse, ashaka kuba ari ivyo yigiye cyangwa atari ivyo yakurikiranye ku ishure, hanyuma ariko arasenya ingene Imana yo mufasha kuzoshobora neza amabanga mashasha ajejwe ku kazi, akavuga ati shobozwa vyose numpa inkomezi. Bigiye Paulo yandika aya majambo yari mu ruherubuga, yari mu contexte. Eske vyukuri tuba tubayabizigirwa kuri contexte y'uyu murongo abi Filipi 4:13. Ni gute nomenya neza yuko uyu murongo ndiko ndakoresha mu buryo bwo ni gusubira inyuma tukiyumvira intumbere ya mbere kino cyo cya Filipi candikiwe. Igihe Paulo yandika igice cya Filipi yari muri prison, yarafungiwe i Roma azira ubutumwa bwiza. Wanashaka igice cya Filipi kiri mu byete twiga twita les lettres de la captivité, ivyete vyo mwibohero cyo kumwe n'abanyefeso, cyo kumwe n'abikorosaye cyangwa icete Paulo yandikiye Filemon. Ni ivyete yanditse igihe yari abohewe hariya i Roma azira ubutumwa bwiza.
ariko naho yari kwazira ubutumwa bwiza hari ikintu gikoreka cerekana ko vy'ukuri hari ubundi bushobozi buriko buramufasha kugaragaza akanovera k'ubutumwa bwiza naho nyene yarabohewe no mu basoda b'Abaroma bari bamukikuje atangura kuvuga ubutumwa kandi naho nyene ahagaragariza umunezero. Kino cyo cyose cy'Abifilipi cuzuyemwo umunezero, avuga umunezero incuro 19 zose mu kino cyo cyose cy'Abifilipi, kandi avuga umunezero mu gihe afungiwe i Roma. Rero ubumwe bwa bene data Filipi hamwe n'umunezero wabo hagati mu bihe vy'ihamwa nabo nyene bari ko baracamwo bishushanyijwe n'ibihe nabo nyene ariko baracamwo Paulo vy'ihamwa abandikira avuga ati nimunezerwe kandi mugire umutima umwe muri Kristo Yesu. Ubumwe n'umunezero novuga ko ariyo teme nyamukuru igize cyose ca Filipi. Le contexte ya Paulo ari mu bihe ariko arahamwa n'abi Filipi nabo nyene bariko barahamwa. Reka tumere nk'abegeranya gato n'igice cy'Abifilipi. Mu gice ca mbere ni nkaho ariko arabwira Abifilipi ati Kristo niwe buzima bwacu. Kristo niwe buzima bwacu. Mu gice ca mbere niwe avuga ati Kristo niwe bugingo bwanje. Kupfa ni inyungu. Hamwe mbayeho naho nyene ni vyiza vyobagirira inyungu. Hari gihe numva umenga ndashaka cyane kugenda kubana n'umwami. Nkibanira nawe nivyo bindutira vyose, ariko ndumva ku rundi ruhande mbuzi ico fata kubera hari gihe numva nkwezwe kugira ico nkoreye mwebwe, nkoreye ishengero rya Kristo muri rusanga. Ati rero hari gihe numva ndiko mbuzi ico mfata nico, ariko Kristo niwe bugingo bwanje kandi Kristo niwe nyungu yanje. Icyo cyose cya mbere abari kuraserura ingene Kristo vy'ukuri ari we buzima bwiwe. Mu gice cya kabiri cy'Abifilipi ariko avuga ati Kristo niwe karorero kacu. Icyo gice cya kabiri cy'Abifilipi ariko arabwira ati murakwiye kugira umutima umwe, murakwiye kwicisha bugufi, murakwiye kwihanganirana, murakwiye umwe wese kwiyumvira ko mugenzi we amuruta. Ati wanashaka Kristo niwe karorero kacu mu guca bugufi. Acandika amajambo rusanzwe tuzi mu Bifilipi igice cya 5:5-12 avingene Kristo naho yarasanganye ishusho y'Ubumana atiyumvireho kuringanira n'Imana, ariko ikintu cyo kumira ko aramanuka araca bugufi arumvira gushika hafa kuruvuga ku musaraba mu Imana imushira hejuru. Aho hose ariko yerekana ingene Kristo ari we karorero kacu mu kugira umutima wo guca bugufi no kuganduka no kumvira no gukorera abandi. Igice cya gatatu cyose Paulo bari kuvuga ati Kristo niwe ntumbero. Kristo niwe ntumbero, avuga ati ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe, shushanya n'urugo rwiwe n'urupfu rwiwe. Ati ndiko ndirukanga kugira ngo mfate cya kindi nari cyatumye mfatwa na Kristo, nibagira ibiri inyuma nkanga amaso kubiri imbere. Igice cyose cya gatatu niho tukavuga Kristo avuga, Paulo kuvuga ati Kristo niwe ntumbero yanje. Kristo niwe ntumbero yanje. Aravuga ingene yaheve vyose ubutunzi bw'isi imbere abwiyumvira icubahiro n'ibindi byose avyumvira ko ari ubuhombe, ko ari ubucafu kubwo kumenya Kristo kibirengeye. Uwo niwe yariko arapogusuye avuga ati ndashaka ndamukurikire gushikaho sinova ngo ndashika ahantu ntunganye gose, ariko ndashaka ndamumenye, ndashaka ndamukurikire gushikaho menye icatumye nanje fatwa n'urukundo rwiwe. Igice cya kane ariho dukuramwo uyu murongo washobozwa vyose no minkomezi. Paulo bariko aravuga ati Kristo niwe nkomezi zacu. Kristo niwe nkomezi zacu mu bihe vy'ihamwa, mu bihe vya abondance, mu bihe vyo gushigwa hejuru, mu bihe vyo gushishwa bugufi. Kristo niwe nkomezi zacu. Umurongo banziza umurongo wa 13 abayavuze ati 12 ati nzi gucishwa bugufi. Ijambo akoresha hano mu Gifaransa nkande ni humiliation. Nzi gucishwa bugufi nyene handi uteterwa. Nzi no kugira umurengera muri cose no muri vyose, nati ibanga ryo mu vyo guhaga no mu vyo gusonza, ryo mu vyo kugira umurengera no mu vyo gukena. Umurongo wa 13 avuga ati rero nshobozwa vyose numpa inkomezi. Arabandanya rero ariko aravuga ati umviriza, yandikiye Abifilipi bariko baracamuhe bidasanzwe. Nawe nyene uyu muhamagaro wo kuba umwigishwa wa Kristo no kuba le ministre de l'évangile vyamucishije mu bintu bitandukanye, bimwe byicubahiro ibindi bicishije bugufi, bimwe
bituma aronka ivyo akeneye ahandi akaburanirwa ngose. Atariko muri ivyo vyose, muri urwo rugendo rwo kuba umwigishwa wa Kristo no kuba umukozi wiwe, muri vyose no mu bihe vy'ihamwa no mu bihe bitoroshe, niwe aduha inkomezi. Nshobozwa vyose numpa inkomezi. Yarazi yuko situation yiwe ayisangiye n'abandi bera bose. Arabandikira hariya mu gice ca mbere umurongo wa 29 avuga ati mwibuke yuko Kristo tutahamagariwe kumwizera gusa, ariko twahamagariwe no kubabazwa kubwiwe. Mbere wanashaka nako ijambo guhamagarwa ni nkaho c'est la grâce, nitwahawe ubuntu gusa ko kumwizera, ariko kandi hari yindi ngabire aduhereza. Ntavuga yuko umubabaro ari ikintu kidushikira nk'isanganya, ariko ni ikintu twambrasa, ni ikintu tugumbira kuva mu ntango y'agakiza, kuva mu ntango yo guhamagarwa kwacu. Aravuga ati kuko tutahamagariwe kumwizera gusa, ariko twahawe n'ubuntu bwo kubabazwa kubwiwe. Ni muri yo contexte yandikira abifilipi ati igihe rero tuko turabazwa kubwiwe, dushobozwa vyose nuduha inkomezi. Kimwe mu bintu bikomeye cyane bidushoboza kumenya neza ko tutariko turihenda kwa applique umurongo kanaka wo muri Bibiliya, hari intambuko n'imiburi nka zitatu tugereza gukoresha iyo turiko turaapplica umurongo wo muri Bibiliya. Ikintu ca mbere nico twita vérité intemporelle. Ngerageza kwiyumvira ati mbega muri uyu murongo ni kuhe kuri kudahinduka, kudafatanye na contexte historique, kudahagaze kuri culture y'abo bantu bandikiwe, ariko ni giki kidahinduka. Quel est le principe théologique iri kuravugwa muri uyu murongo ishobora kuba ukuri ku bantu bose, peu importe igihe cabo, peu importe imico yabo. Nibyo twita la vérité intemporelle. Iyo vérité intemporelle hano isobanurwa ngo Kristo arahereza inkomezi umwigishwa, ariko arabaho ubuzima bwo gukurikira Kristo no kumukorera mu bihe bitoroshe. Aho ni umurongo wa 4:13 ushobora kuba appliqué. Manza gukura muco bita vérité intemporelle. Maze kuyikoresha kura muri vérité intemporelle, cangira kuindi ntambuko ya kabiri nkavuga ati mbega i vérité intemporelle igihe abandikiwe ba mbere kino cete ca Filipi bandikirwa bo bayitahura gute mu vyo bo bariko baracamwa. Intambuko yanyu mivuga ati mbega hoba hariho situation parallèle, nje twita contexte parallèle. Hoba hariho ivyo ndiko ndacamwe apana bisijana kwijana ni vyaba abandi bandikiwe, ariko hoba hariho un parallélisme, hoba hariho mon contexte, ma situation contemporaine yo bifitaniye isano na situation d'origine. Iyo niyo ntambuko ya gatatu dukoresha iyo tuko turi applica ko ijambo ry'Imana. Muri uyu murongo rero ndiko ndabwira umuntu wese ariko araca mu bihe bidasanzwe yiyumvira yuko gukurikira Yesu iyo hatanguye kwanduruka ihamwa, iyo hatanguye kwanduruka ama adversité atandukanye, eka no mu kumukorera hakanduruka ibintu bibi bitandukanye. Turafise akarero ko umuntu yitwa Paulo yanditse icete anezerewe kandi ari mwibohero, akandika umunezero incuro 19. Uwo Kristo yamuhaye inkomezi Paulo niwe akorera mu buzima bw'abizera, arashobora kuzuza ubuzima bwacu umunezero. Turi muri abondance cyangwa turi muri disette, turi muri persecution cyangwa turi mu mahoro, turi fise ibidukwiye cyangwa turi muri privation matérielle, turi muri mu byo duhajije byinshi. Arashobora kuzuza ubuzima bwacu umunezero kuko niwe nkomezi zacu. Christ est notre force. Urakoze ubamaze igihe cyose uri kuratwumviriza aya podcast yacu indwi twakoze ku mirongo itandukanye dushobora gusobanukirwa nabi cyangwa tukiherereza ko nabi igihe tutagaragaje kwiyumvira igihe n'abantu ayo majambo yandikiwe nabo yandikiwe n'ingene yanditse imbere yuko dushobora kuza kwiherereza ko mu gihe cyacu. Ndizeye yuko
Imana yabanye natwe kandi yadufashije. Ubashikiriza iyi podcast yitwa Nikiza Jean Apôtre. Hakaba hari ibibazo ufise, ukaba wifuza kutwunganira, ukaba wifuza ko umuntu aguhereza umuco utandukanye kuri mirongo indwi itandukanye twakoze muri ama podcast indwi arenganye, ushobora kutwandikira kuri 61 385 102 61 385 102. Ukaba kandi wifuza kuba guterera kino gikorwa kugira ngo kibandanye kije imbere, kugira ngo ubutumwa bubandanye bushikira benshi, murashobora kandi kutwandikira kugira ngo muronke umunezero wo guterera muco Imana iriko irakora hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Little Flock Church Ministries nitegura kino kiganiro, ntimutinye mwabusha ubutumwe kuko data bimuhimbara kubaho ubwami indwi nziza. turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano, kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu, ku bw'impinduka irama, ku bw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data.